murakoze cyane. kuko ni itangazo rivuga ku vyerekeye ingorane zadushikiye nk'abanyeshuri bari muri kaminuza za leta. Iryo ryose itangazo ryaje riza ritumerera nabi, ni ukuvuga ahubwo barisohoye hageze, ahubwo natwe turi kumwe kuko riratwerekeye twese. Twahavuye tugira urunani rw'amakaminuza nyene ya leta, ufatiye kuri kaminuza y'Uburundi, kaminuza nderabigisha ENS, hamwe na kaminuza y'ubuganga yitwa INSP. Twizere leta si ikintu gitoyi, twarayisavye kandi twizeye ko izobikora. Ntitwizeye ahubwo ko izonanirwa, ahubwo izobitora, kuko umenga hamwe itobitora sinzi ntivyumvikana, noneho ntivyoshoboka. Twizeye ko izobitora kuri ari umuvyeyi yiga ibibazo vy'abana bayo. Mu gihe vyoshika nkuko twagiye hamwe, tuzongera twicare. Icambere twatanguriyeko, twamenyesheje leta yuko iyo ngingo bafashe itatworohereza kandi itayishimye. Ikigira kabiri, niyo leta itagira ico ivuga, tuzongera twiture abandi bamwe bamwe muri iyo leta nyene. Nibitashoboka kandi tuzongera twicare hamwe tureko tubigenza kandi. Dufuze hari amasitisiyo menshi atandukanye muri leta, hari abajejwe ibi, hari abajejwe ibi. Iyo tubivuge muri rusangi usanga bamwe baca bagira amenga ntibaraba, ariko tuzoba turisunga aho biraba. Hari abajejwe abanyagihugu, hari abajejwe indero, hari abajejwe n'ibindi n'ibindi. Tuzogenda urwego kurundire tubabwire ikibazo ko cifashe. Hanyuma nk'uko abashoboye kumva iyo nteguro y'itegeko imeze, amakenga ntiyobura, na cane cane kuri twebwe abanyeshure, kuko bavuze ko iyo mfashanyo twahora turonka igiye gucika ideni, no kuvuga ko ako gafashanyo gakuwe bwa mbere. Iyo ngingo ihishije inyuma yuko ako gafashanyo bagafuse, bisigura ko umunyeshuri atazoba asubiye kuronka ako gafashanyo. Hanyuma ako gafashanyo iyo ntumbero ije gucamwa abanyeshuri imigwi, kuko abanyeshuri bamwe bazoba bari kuriye kuronka iryo deni, abandi nabo ntibarironke. Hanyuma mukaba muzi ko abanyeshuri benshi basanzwe bava mu miryango ikenye, mu gihe rero iyo deni batazoba banarironse, murumva ko ubuzima buzoba buhagaze. Ivyo rero bica bituma igitigiri c'abanyeshuri mu makaminuza kigabanuka. Hanyuma kandi ivyo bica bituma abanyeshuri bacika intege mu kwiga, kuko nk'abanyeshuri bakiri mu mashuri yisumbuye, murumva ko batoheza ngo bagire umwete mu gutegura ikibazo cahora kibatuma baja muri kaminuza, kubera ko batababona iyo bariko baraja. Hanyuma kandi iyo ngingo ije gutuma abanyeshure uko bahora biga badebukirwa, kuko umunyeshure ayobowe ntazoba akiriwe kuronka ko iryo deni. Murumva ko igitigiri kigiye kugabanuka, bimwe biteye ubwoba, na mwarije tutari bwagere ku gitigiri nyaco c'abanyeshure biga kaminuza, twari tukiri mu nzira. Iyo ngingo rero ije guhohotera urwaruka. Hanyuma nk'uko mubizi, bavuze ideni tumva ingwate canke umuntu agufasha kugira ngo uzoshobore kuronka iryo deni. Mbega umunyeshure ninde azomufasha kugira ngo ashobore kuronka iryo deni? Ivyo byose ni ibintu biteye amakenga gose. Hanyuma kandi iyo ngingo iravuga yuko umunyeshuri ategerezwa kuzokwirihira intega bizoza ku magara yiwe. Mwumva ko umunyeshure na cane cane ba miryango myinshi kenye, umunyeshure yajaje kwiga atafise ukuntu azoshobora kwivuza, murumva ko ni nko kuza ini Bujumbura kwiroha. Ivyo rero birababaje cyane, kuko imiryango yo mu Burundi kenye, umunyeshure narijya iyo ntega bizoza ategereza kuzoyerekana imbere yuko atangura kwiga mu ishure ko yayirishe. Murumva ko mu bisanzwe ni kwirukana abanyeshure. Ico twosaba rero mu majambo make nk'abanyeshure, nuko umushikiranganje afise iyo nteguro mu ntoki, yogerageza akaraba akayibangira, mbebe bibaye ngombwa bakayiheba, kuko ije guhohotera